Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana sanga tujya kwitiza igitabo cya mbere cya Samweli cya 30 cyo cyose. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Samweli cya 30 atubwira canke inyigisho zivuga ngo saha ibyawe bigarukira. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Saho ibyawe bigirente toniswa no sahet bala. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Samweli cya 30 ngoma dusome 60 ya mbere hatubwira ngo Dawidi asanga abamaleki banyaze Isikuragi. Nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika Isikuragi ku munsi ugira gatatu, basanga abamaleki bateye igihugu cy'umanuko n'Isikuragi, basanga Isikuragi bagize ntibahanesheje bahaturiye, banyaze abagore n'abari muri icyo gisagara bose, abato n'abakuru, ntibari bagize uwo bica atari ukubajana ari nyagano bakigira. Mumvirize, nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri icyo gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira gushitsa aho batakibasha kugira nte kurira. 5 kandi abagore ba Dawidi bomi, Ahinowamu w'Iyezireli na Abigayili yahora ari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye, bose bari nakabonge kubw'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Saha ibyawe bigarukira. Imana ihabwe icyubahiro. Hari igihe umuntu aba ahantu hamwe asura n'ukwibaza kumenga Imana yoba yahumirije ibyo birabyirengagiza. Hari ahantu ibihe bihirikiranya bigaherekezanya, aho umenga n'Imana ubwayo yabwiye ngo sindakuzi. Hari ahantu amasengesho yacu asengwa ukamenga ntarengana rya batiri mu nzu tuba tubamwo. Hari igihe umwaka usa naho umenga ntumeze nk'uko iyindi y'abandi yagenze. Hari igihe Imana usenga umenga yumva amatwi y'abamwe, akanwa ka bamwe, ariko iwacu ntikumve. Umuntu arashobora gushika ahantu iyo Mana atangura kwibaza ko yo bitanamukunda, yo bitanamuzi n'ivyiwe, no gusenga kumenga kwavugiye umuyaga guherera mu muyaga. Anje hubwira ngo ivyawe ntivyarangiye, ivyo ntibirangira hanye nyine kurabibona. Sindi bikuraca mushaka kubona ahantu umenga ivyawe birugaye birapfunitse n'amapfundo, ariko ivyo ntibigarukira hajya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abakina murazi ko ari cyo bita kugombora. Ku Mutambira 89 ibintu bigahinduka, babateye neza mugasanga Imana bahiteka muratsinze. Sinje kuzana kugombora, anje hubwira ko Imana yacikuranye imyanya n'ibihe. Haleluya. Imana irazi ngene yabitondetse ku buzima bwawe, nukuye kuvuga ko menga vyarangiye. Imana ihabwe icyubahiro. Nabonye harabutone menga ivyawe biko birayangara, kumbe Imana ikirabitegura neza. Nabona bebegwa mwishure babanyuma batanga kuronka ubuzi. Nabonye batize batangura kwaka amazu, abadogiteri biko biranka. Nabonye bakomeye cyane bagira siporo ku munsi baba abantu batangura gupfa. Nabonye bajya neza babwiye no gusaba impanuro bavyigiye aribo batangura gupfa, ariko abantu bagenwe ku munsi bakabana yakubaho. Imana yacu ntiyabirangije, birabandanya, inkuru irabandanya ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dawidi muramuzi muri gitabo cya Bibiliya, mugabo kandi Dawidi si umuntu asanzwe mu kuntu Imana itondeka ibintu. Yitwa sekuru wa Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi nkuru tubonye Isikuragi iramwega. Isikuragi Dawidi nahani ahunga Sawuli. Sawuli amaze kubona ko umenga Imana ikirakuza Dawidi, Sawuli yarirutse kuri Dawidi agomba kumwica ibetangabo kenshi. Aramuhungira mu masenga, ahungira mu misozi, ariko yamamusangayo. Yamuteye icumu inshuro 2 ararizibukira agomba kumwica, amuhora shikse gusa, amuhora ko Imana ikiramukuza ikorana nawe gusa. Ariko Dawidi arihangana. Kuburyo yaronsa akajyaho kumwica inshuro 2 nyene,
hamwe n'abantu bari kumaterega imana yaguhaye ko wa muntu mwikurako ntiwomwica ati sinkora kuwasizwe. Dawidi yabayeho ari umuntu imana ikiracisha ahantu hatoroshe, mugabo kandi ahantu hari karaca hari hatandukanye n'umuhezagiro yaronse. Nk'uko abera dufise amasezerano, mugabo bishobora gushika tugaca ahantu umenga dusa naho umenga ivyavuzwe kuri twebwe n'ivyo tubona ku munsi biratandukanye. Imana yabwe icubahiro. Murazi ingene Imana yamutoranije, Imana imurenganije ibigo bikomeye bivukana, ariko wagiye kumurobanura amera nk'uwihenda, nk'ukunda kumenga boshirwa mu kibanza ciwe n'abantu bakomeye umubiri. Ariko Imana yavuga ngo ndondera iyo nyene. Uyu mutima urahwanye n'umutima w'Imana. Siko ndabafise imetero nyinshi mu kuduga, abafise imetero nyinshi mu bukika, ndarondera ufise umutima uhwanye nanje. Dawidi Samweli yamurobanuje amavuta nk'uzosubirira Sawuli, mbwa igihe cyo nticari bwashike ko aba ubwami. Imana ihabwe icyubahiro. Bashaka kutwereka ari karasuka kwa mavuta apfukamye, ari ahantu by'ukuri umenga ivyo bigiye kuguruka, nk'uko umenga hamwe na hamwe iyo dusenze tuma twitega yuko inyito tuyisanga imbere y'upangu twasengeyemo. Iyo wasengeye mu cyumba hagiye wuzura mpemuka umenga ibintu byose birafasha iforoma, inyito isanga impande y'umuryango. Kumbe hari ibindi bigabane by'ubuzima bwawe bitaruguruka. Ibyo byose bari kumunyere kujya munsi yavuga ati Imana igira neza. Sinanze ko umuntu Imana ishobora kumubona ari nyuma y'intama, ariko Imana yamunyiraba arahezagiwe, ahawe ibango rikomeye cyane, ariko aracabana yamugaragwa, aracaragira intama. Ntiyarazi ko iyo bikurikira wa wundi aganza igihugu ariwe yobaye kumutegura kuzomusubirira, ariwe azomwirukako cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, ibyavuzwe n'ibishika ariye bitandukana. Ukabona usezeraniwe gutunga, umenye ngo igitangure kubura yaruwaye. Ibyo banze ubimenye. Ukabona usezeraniwe kuzoshigwa mu kibanza cyiza wari wifuza, umenye uhatanguye imyonga itandukanye naho Imana ikubariye. Nguyu wari karategwa kuzoba umwami, mugagiye gutangura kubaha imyaka yibera mu masenga, mu mabuye, mu misozi. Ariko amavuta mugabo kandi Sawuli amwiruka ko bupfuri na buhoro, kandi ariko amavuta y'ukuzoba umwami wa Isirayeli. Nguyu wari kavuga w'Imana mu nyuma yavuze nguyu ufise umutima uhwanye nanje, ariko yaciyehe mu masenga. Iyo aja kubona ibikora mubako yaravuga ati nibaza ko Samweli yihenze. Ibintu by'abaporoti niko rabaneze, ega nuko kugira ubwenge no kwigwako. Ibintu by'abantu bita ngo barerekwa, aha rero ngo Imana yamurongoye kuri jewe. Hamwe Imana imurongore nk'aba Sawuli agikoranye ku munsi ku munsi. Nibaza ko Imana yanje yo yari ihenze, canke Sawuli yarava bambe Samweli yaravanga igihe azakunda abantu. Ndabasaye muze musome ico gitabo cyose cyacaye guhera ku gice cya 18 ni uza kubona ingene ubuzima bwa Dawidi bwatanguye kuguruka, bugaragaramwo ko ari umuntu akomeye cyane mu gucuraranga, ku buryo amadayimoni ateye Sawuli ari kuririmba kwa Dawidi kwatuma amuvako, zimuvako izo dayimoni. Yari umuntu acuraranga cyane. Mbega abantu uziye mwe murageragezwa? Ahabwo ni bageragezwa nyine, kuko kaya kantu kitwa ishimwe bazana biko biramera nabi kararyohera Imana cyane. Pawulo avuga gutagiye i Roma gupfa, avuga ngo mwereka ngo jewe ndariko ngo nsa n'uri karasuka ku gicaniro. Mu Kirundi umenga ni gusukwa nyene mu bisanzwe, mugabo murazi kubimaze haragafu babiturirako bikaca yimotera neza Imana. Pawulo avuga rero ko niko ndagenda i Roma gupfa, nsa naho ndiko ndaryohora ikimazi. Haragafu kagogoretse nko biribwa mu Kirundi, bariko barashira ukimazi, niyo bashira kumuriyo biraza kuryoha cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ivyawe so bigarukira. Uyu mugabo yaciye hatoroshe. Gushika avuga terega ahi wacu sinkigiraho mpagarara. Ngire mpungire mu Bafilistiya. Je nibaza ko n'umupagana araza Abafilistiya ko atari abantu beza. Nivyo murabizi. Nta muntu akuru umufilistiya mu bantu bamaze kumva basoma Bibiliya baracari rimwe muri Bibiliya. Ariko Dawidi harageze igihe arahungira mu Bafilistiya kugira ngo basi arabe ko yocika inkota y'umurongozi we bita Sawuli. Agiye umwami waharamuraba ngo aca mu agace bita Sikulagi, ati genda uraba hariya. Mu kurindira ko
nzogukoresha kuja gutera iwanyu. Amuha agace bita Sikulagi, Dawidi agasemberamwo afise abasoda 600. Haragera igihe umwami w'Abafilisitiya agomba gutera Isirayeli, acavuga ngo ba bandi batoroka bava hariya, ba bandi babahunga nibo nja gukoresha kugira ngo aje kwica bene wabo. Urumva gukoreshwa kuja kwica biwanyu, kuko biwanyu bakwanze, babatondetse ku rugamba, mugabo abandi bagwanya Abafilisitiya baje inama atega no kuraba neza. Aba bagabo naho umwami yaduhaye ngo tujye kugwanira hamwe, urabizi neza ko bazogwana mu izina ry'umwami wa janke, bazava batwihinduka ku rugo rw'intambara, baca baja ku ruhande rw'abantu biwabo, ega bazava bahuza ko baravukana. Baca bagira inama, bagize inama ati mwami, ego waduhaye Dawidi n'abantu be ngo tujye kugwana, tugwanya nabi wabo, mugabo no kuraba neza uyu muntu azotwihinduka. Umwami yumva iyo nama ati Dawidi nawe wanyu vayo, subira kagasagara muri kagasagara nago. Agiye niho gusanga ngo cagisagara ciwe cyose cahiye, abagore n'abantu babo bose batwawe ari nyagano. Batubwiye ngo yararize, n'abiwe bose bararira, kuryo bibagira ingene barira, kubera kurira umwanya muremure. Uwo ni wundi yasigwa amavuta yo kuzorongora Isirayeli, ni wundi yasaga 600 bamugendanira, ni wundi yasa amasezerano akomeye, ni wundi yanesha idubu, ni wundi yanesha Goliyati. Nujya nyene mugabo yarize, arasubirira ku buryo yibagira ingene barira. Hero batubwiye ati mutima wanje rira muga ntugire nte. Dawidi yararize. Nico gituma aha twahere ku ino mirongo ya mbere, ndabona ko by'ukuri ibihe bibi iyo bije biratwibagiza umugambi w'Imana. Ngo yararize, arasubirira nabo bari kumwe, ku buryo yibagiye wa muhezagiro, yibagira inkomezi afise, kuko abahaturiye kubera atahari. Mugabo ngo yararize, arasubirira ku buryo ngo yibagiye nuko ari umurongozi w'ikambi y'abantu 600, aribagira kubera umubabaro. Ibihe bibi biratwibagiza umugambi w'Imana. Wasize amavuta amosozi yamurenze. Uw'Imana avuze ko ubukomezi budasanzwe mu burongozi, amosozi aramurenze. Uwagwanije idubu akayinesha, amosozi aramurenze. Waraheze Goliyati akura agasuzuguro ku Bisirayeli, amosozi aramurenze. N'aba bantu bari impande yiwe, bamwe bamuzi ko ari umuntu adasanzwe, ngo kubera umubabaro bafise hageze ahantu barondera kumwiyicira kandi ari umurongozi wabo. Iyumvire, uri mu kibazo, abantu muri kumwe mwari maze imyaka idasanzwe, mwaretse kwica Sawuli kubera kubaha Imana, ariko ubundi murazi ko muri inarme iri très vraiment professionnel, muri igisoda gikomeye cyane cyama cyanesheje. Na Sawuli mwaretse kumwica kubera ari umuntu yasizwe n'Imana, mugabo kubera umubabaro baribagiye isezerano umushefu wabo afise, bariko barondera kumwiyicira. Kimwe mumaze kubona kibabaje abavyeyi, n'umwana yahakana abavyeyi biwe, cyane n'umwana atubaha abavyeyi biwe. Namaze kubona abahungu bagwana na base, namaze kubona abakobwa bagwana na ba nyina. Ubaje abagore n'abagabo bati ndafise umubabaro natewe n'umukobwa wanje, kumpangara jewe. Dawidi abona bariko basangiye umutwaro, kurira base tubiharire nibisanzwe, mugabo bariko barondera ingene bo mwica, kandi vyabaye bose bari hamwe. Umwami w'Abafilisitiya yabarunse ku rugamba nk'impunzi. Imana ihabwe icyubahiro. Hari igihe bicangana mu buzima, abo gutawe ntibagutahure, abo gushikira ntibagushigikire, abitoko bakurusha icubaro bogico bafata kw'ingingo kugira woroherwe ntibagifate. Hari igihe uvuka menga n'ukubwira n'umuntu yakwibarutse canke yakuvyaye canke akurongoye, hari igihe umenga ibihe byose vyakoranye birakugwanya, ariko naho biruko ntibibagira Imana yawe. Gusanga Sikulagi hahiye, inama zakoze n'Abafilisitiya baranse ko mugwana hamwe. Igisagara cyawe Sikulagi raba ingene kimeze, nta muntu wawe arimwo, nta n'igitegwa kihari, bose bahaturiye. Habaye amosozi, baribagira kubera ibihe bibi.
umubabaro wama watumye abantu batura ibitari byo. Umubabaro wama watumye abantu bibagira amasezerano Imana yabahaye. Umubabaro wama watumye abantu bibagira n'icyo bari. Abantu baravuga ngo guta ubwoko. Hari abantu bibagira icyo bari, bibagira ko ari abagore bubatse, bibagira ko ari abagabo bubatse, serugo, inarugo, abarongozi, abapastori, abantu bafite ibyo barangwa bitandukanye. Kubera umubabaro umuntu akibagira icyo Imana yamugize, icyo Imana iri, icyo Imana yamusezeraniye. Ariko ibi bibi ntikwibagize umugambi Imana ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uri ku cyaha hameze gute? Uri kuravuga uti kumbure gatatu kose ngurana umutahe wose cyuhomba. Ega ntibyarangiye. Mu gihe ugihema urashobora kubandanya. Mu gihe ugihema urashobora kubandanya. Abayoboye mu ishure cyane n'abarongozi mu bintu bitandukanye mu gihugu. Ariko abagwi babandanya bari kuri bata. Birabaho. Yego. Nico gituma udakwiye guhanga amaso ibihe. Hari abayobewe bariko barindira abagabo babo. Kubona ko ibintu yabipanze iramwemerera yobega kugira ngo azahure na fiancé wiwe. Hari amaviza yimanywe ariko ategura ko amasezerano asikira ngaha mu gihugu. Hari abantu bahebwe muri fiançaye bibaza ngo barababaye ngo babahevye ngo babasuzuguye, kumbe muzima yari karaza. Nico gituma bene data urakwiye gukwa muri kuraraba ururi mukoresha mu bihe. Urakwiye kwa muri kurasuzuma ururi mukoresha mu bihe. Kubera ibihe ntikwiye kuza biza gufuta umugambi w'Imana. Ibihe biza gutuma bibandanya. Inkuru yawe irabandanya muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntubone udasama ngo nta mugambi Imana ku buzima bwawe. Ntubone atana preselection. Iyo utanze dose batigera banaguhamagara mu ba mbere ukibaza ngo Imana yawe ngo iri mu ikonje, ntiri mu ikonje, ikira bitunganya neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ntubone urenganya ku munsi ukamenya Imana yo iri mu ruhande rwo bakurenganya. Hariho umunsi byawe bizofata iforum Imana ibishaka ko. Imana ihabwe icyubahiro. Ukwiye kwizera ko umugambi Imana ubandanya naho ibihe umenga ntibitahura. Erega ni Imana ngo kunyegeza ibintu n'icyubahiro cyayo. Mu mwaka kubivumbura n'ubuhizi bw'abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Kosora ururimi rwawe. Mwikibibwira mu mutima wawe. Hari abantu bagenda bakarera mu cyumba akabahise muri bene data bagaca bagaragaza ukwizera. Ukwizera kukuri nuko mu cyumba. Hari igihe umuntu aza muri bene data, Imana izobikora vrema. Ariko ari mu cyumba, ari muri depression. Ukwiye kubanza kugwanya intambara mu cyumba y'ururimi rwiza kubihe. Ubanza ukomere muri rangaje yawe, ukomere mu byo uvuga. Hambuze kubwira abera ko ari sawa, mbwa no mu cyumba ari sawa. Erega hariya iryosozi ritari gaca ngaha tukabona ko ryakeye ngaha. Ukavuze ngo uriko dukwizera kumbi iryosozi hari gihe ngeni ya sida ahubwo rica ngaha ukaribona. Intambara nziza nigiye mu cyumba. Ni upfuka muti data mwizina rya Yesu. Ibi bihe ndabizi kubizi nazikunzi sinubwoko mbana ndakubaha kandi byanje bizoza. Aho niho nsohoka nkabandanya umugambi w'Imana. Intambara nayigwaniye mu cyumba, umuhamagaro tubandaniriza hanze. Intambara ni kumavi mu cyumba, ubuinarugo ni hanze, ubusarwa ni hanze, ukazi ni hanze. Intambara nzayigwanira hatabona, ntatangaragariza intsinzi ahabona. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma ubuzima bw'iwawe bukomeye, si ubu tubona turi mu maserire mu magape n'ahandi. Uko hamuza muberewe. Ahamuza mwigengesereye. Mugabo intambara nziza nijyo wagwaniye hatabona. Niyo itumuza ukeye mu maso tukabibona. Niyo tubona ubana yikora mu ngabire umuhamagaro wawe neza. Kubera amosozi warayanesheje, warinze imvugo mbi, uraza umugambi Imana kubana ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ibihe bibi ntikwibagize umugambi w'Imana. Urinde wabwiwe iki, wasezerani wiki. Imana ivuga gute mu ijambo ryayo? Muri abana b'Imana, muri abakozi b'Imana, muri abahezi b'Imana sumba byose, muri imbonero zo mu gisho ry'Imana, muri abanesha kamere. Gendera mu cy'Imana kuvuze ko, gendera mu cy'Imana gusezeraniye, gendera mu cyuri, hama ibihe nawe bitambukiremo.
imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dawidi amaze kubona we n'abari kumwe bose bariko baragira memerangaje nk'iy'uruhinja kurira, ndiko ngwana intambara nka kaporale shefu kandi generate yangwanye nabi, aca arabavamwo ngo aca ariremesha ngo yisunze uhoraho imana yiwe. Haleluya. Mu mosozi yabenshi kuye kuvamwo, mu barira avamwo, mu batira ibintu bibi ku gihugu vayo, mu bavuga ibintu bikuza bwabo vayo, mu bavuga ngo nta magabo bakibaho vayo, genda hano wenyine wiremeshe mu mana yawe. Ngujya aravuye muri benshi, yapfukamye ataye kurabana n'ijuru, agiye yumva iby'Imana igendera amanuramwo amakuru y'ijuru agemanda mubamwo. Yagumye arabasikurage abona umunyota n'umwotsi, mugaravye mwijuru abona Yesu yicaye ku ntebe y'inganji. Amakuru y'umunyota ntituyakeneye, dukera amakuru y'abamarayika batugendanira, dukera amakuru y'igitabo c'Imana kirimo amasezerano. Nta makuru y'umunyota dukeneye n'umwotsi, dukera amakuru ya data ganje ku ntebe yiwe mu bwiza buhebuje, muri ya ntebe itegeka bihana bigakoreka. Ngo ariremesha, wo kubaza yiremeshe muki, ndashaka kwibaza ko yibutsa ati uyu mwotsi ni bikurankana. Urazi rya dubu nasi ntama, urazi Goliyati kiyo kiradusuzugura nkaba nagikubise ibuye rimwe ikagwa hasi, urazi zaza uri nandika mugabo zariko ziraja ku ruhande. Ngire niremeshe mu mana yanje. Ngo arakomera, arakomera, aregerana kubirenga yari yihanaguye, arakomera cyane. Inkuru ibandanya caja kubaza umuhereza ati mpereza impuzu, mpereza efodi, impa acaja mu bufindo bwawe urimo naturimo ati none burya nobakurikira nobafata. Imana ati kwikiro ja kubafata. Ica kabiri nuko byukuri inkome z'uhoraho nizo zidushoboza kuduha kubandanya. Turakena inkomezi ku bihe, turakena inkomezi mu kibanza benshi bacitse intege, turakena inkomezi mu rungano rwacu ruca nuko rwigenza ugutariko, turakena inkomezi dushoboza kuba mu buzima bw'ubugororotsi mu gihe abandi bariko baratuka izina ry'Imana, turakeneye ubuzima budushoboza guhagarara hejuru y'ibibabaje tubihawe n'ubushobozi bwa mpemu. Dawidi ngo arikomeza, ariyuzuza ubushobozi bw'Imana muri we, atangura kumva ahubwo ibintu yogira icyo abikozeko. Murazi mbega ikintu Satani akunda kwiba abantu, abiba volonté akabiba decision. Satani arafatana akabiba gushaka no gukora, kuko na mpemu nawe ngo avyara umutima w'umuntu gushaka no gukora. Iyo umuntu yagerageje neza na neza akagwa intambara nabi, urazi nsigura imvugo asigaye akoresha, Imana yabishaka izobikora. Urumva rehaye rabare mana n'abandi uko imeze niyabishakira bikora. Iyo umuntu ageze ahantu Satani yamukomvomvoye neza, yamwegeranije, akamumwabaro akawakira, akabura ukwizigira Imana, akibagira amasezerano, akibagira icyo Imana iri, akibagira ubushobozi Imana ifise, yisavuga ati ntabara sindi wa mbere nigira ngo banako aya nawe nikarabaye hajyo. Kumbi Imana agomba gukora nawe ibintu bikomeye mugabo uko birabira muri bariya. Faut être les gardiens de notre volonté et de notre décision. Dawidi yararize ariko avuga ati iyi ntambara ni mbi, jewe umurongozi karabaye nawe ndongoye karabaye, ubu bagire banyiyicire. None umva inyisha ari iyi, yaciye arondera ingene nabo bacamwe ibice, yaciye arondera kuja ku Mana, aja ahantu ha wenyene ngo ariyuzuza inkomezi z'Imana. Aribuka ingene Imana yo yamubaye hafi mu bugaragwa aragiye intama, aribuka ingene Imana yamuhaye kunesha ibikoko bitagwanywa n'amaboko y'abantu, aribuka ingene Goliyati yamunesheje, aribuka ya Mana. Kumbura aribuka na ya mazabu yagiye arandika, ya Mana yanje nayo ndayibagiye, nibagiye amasezerano, yaributse ngira na ya mavuta Samweli yamusiga. Tega Yesu ndusanzwe sinkwiye kuba umurongozi arangwa n'amosozi, sinkwiye kuba umurongozi arangwa n'amosozi.
imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, imana ihabwa icyubahiro. Ubushobozi budukiza umubabaro. Iyo umuntu afite umubabaro asigara yibagiye icyari. Iyo umuntu agendera mu mubabaro asigara agomba ko abantu bose bamutahura, akibagira ko afite ingabire, akibagira ko afite ikintu yagejeje mu kazi, akibagira ko afite ikintu yagejeje muhiri wabo, akibagira inkomezi afise zikenewe ku gihugu no kwishengera cyangwa ku muryango. Ugasanga umubabaro wacitse uririmbo aho kumenya inkomezi ziri mu mana yiwe kandi mpemu yari mu buzima bwiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amaze kumva akomeye yakize umubabaro, ariko ku murongo w'indwi na cyenda na munani batubwira gute? Umurongo w'indwi na munani hatubwira ngo maze Dawidi abara Abiyatari yari umuherezi mwene Ahimeleki ati nunzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi araheza asiguza Uhoraho ati mbega inakurikira icyo gitero nzogihambya? Aramwishyura ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka byose. Wabonye kubera ubushobozi bwa mpemu buriko burakorera muri we, ariko arahishurirwa n'Imana ivuga ku buzima bwiwe, ariko arahishurirwa amakuru atandukanye n'ay'umwotsi n'ayo umunyota, ariko abona ko azobafata kandi ahagarura abantu biwe, ahagarura n'ibyo bagiye babatwaye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu Satani yanyaze by'iwawe afatiye ku bihe. Yarakwivye urukundo, yarakwivye guharira, yarakwivye kubona ko hari ibintu ushoboye, yarakwivye ingabire, yarakwivye impano, yarakwivye kubona ko hari ibintu byiza uzi gukora, abica mu bihe byagiye birakubako, atarafata ibintu byiza biri muri wewe arabihamba, ukwiye kubizura bicaye mu gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Amaze kumenya icyo Imana imushakako, yaciye akoreka bene data. Ubushobozi bwamushoboje gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo w'icenda. Nuko Dawidi aragenda, arava aho baririye, arava amakuru y'umunyota, bona izangabo bari kumwe nawe uko ari 600 bashitse ku mugezi w'Ibesori, abari basigaye inyuma bagumaho. Ariko yagiye, yavuye aho yaririye, agiye kurondera ko hari icyo bigaruza kandi abisezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nagenda kubwira, urakwiye gusohora isuka mbaye abantu mu Kirundi. Urakwiye gusohora, urakwiye kugira icyo ukoze, va mu marira, tera intambwe ya mbere Imana mufashanye. Hari igihe umuntu aguma ahantu akayindira ibintu by'Imana kumenga bizoza biva mu ijuru. Ibiva mu ijuru mugabo bishi bikorwa n'abana aba. Genda ugira icyo ukoze, nawe wagikoze bikanka rimwe kabiri gatatu, bandanya. Amakuru y'abicaye aratandukanye n'amakuru y'abariko barananigwa. Amakuru y'abariko barananigwa araryoshe kuko hari ikintu agusigamo. Mugabo amakuru y'abicaye bakubwira Neymar n'umukinyi abatara football, bakubwira amakuru ataberekeye, bakubwira ibintu batanaho basomye bubise ku radio. Neymar, amen. Ibyo nyine ukumva birakwiye, arabivuze hama kumva arazanya amakuru. Sayisa amakuru. Ariko amakuru y'umuntu ati umukozi yampemukiye vraiment. Ndari umuntu nizeye, nafashije, nagerageje kuba hafi, mugo byarangiye anyivye. Uyo muntu biyivye aratandukanye n'uwo batariba. Bopfa bakwiba mugo watanguye. Ego bopfa bakwiba mugo watanguye. Uko ntibakwiba byose rigahaje. Ya Imana irafisa kandi sigaza. Nawe ujya bwenge waronse buzogufasha ingene utunganya abantu, buzogufasha mu kuzotunganya byinshi bigiye kuza. Mugo abantu bari kwikarata musi y'konteneri, abo bantu ntaco bariko baravamwo. Nico bituma mubonye ikarata mu rupango abavyeyi mukwiye kuraba neza. Mukubonye ikarata mukwiye kuraba neza mu rupango na za rudo. Ni mu binyegeze bisohogwe 12 zo mwijoro. Tubabanyakazi mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Dukuremba umpano. Abajisha bajishe, abaza babaza, badanza badandaze. Nishobora kwama twicaye tuvuga amakuru ya Bibiliya gusa n'amakuru yo muri Amerika gusa ya Los Angeles ngo ayo ntacamari ishingiro. None ahahihangana gute? Hari umuntu usanga uzangaza ahahine hangana. Ntago usanga ari umuntu ahahine hangana. Ngo nawe womenya ngo hangana gute ntacyo bituma ari nk'ishingiro.
ntacyo bimarira so na mama wawe, ntacyo bimarira serire, ntacyo bimarira ahantu kana, nawe ntacyo bikumarira. Mugabo kandi nopfuma duhura muri vile wanduye uvuye gusoma ibya ruguru, agati sha aranduye mugahava yoga kandi Dimanche azobaberewe. Eka mbe murazi ko atagashimwe kababerewe kabaho, ibyo ntimubizi nikabaho. Nawe jyaguye ngo araberewe, n'umuco umwe ubona ko baberewe, uwundi ubona ko bataberewe. Nta muntu abega imbere ya bose nimbibaho. Mugabo umwimbu uri mu kigega urawubona, urawubona. Mukozi genda hajya ibikiro kimwe cy'umuceri ndawujya saa sita. Hari umusore wabwira umukozi ngo sha urana ko mberewe, ngo bibe bikwiye, agateka ubegwa. Mugabo mfite icyo nsigaranye. Sohora isuka mu izina rya Yesu, sohora isuka mu izina rya Yesu. Genda murangure bito mwuke sase nkani. Muri ekonomi je niyo nize, un projet iyo igenera 0 franc urayikora, niko bibigisha. Iyo projet izana amafaranga ngana n'ubusa iyo irakogwa. Mugabo iyo igenera gukura mu ihera rimwe iyo nikogwa. Iyo hombi ihera rimwe ntukora, mugabo uronka ubusa uragira ante urakora. Genda muhoronka ubusa, mugabo mugende murakura ubwenge. Haba Imana izo yugura imiryango igira ati hari ivu nziza mbona, amaze imyaka 3 ahomba, mugabo ubwenge maze kumushikanako, ubu naho no muri ari byo utunganya neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dawidi arabati bimeze nabi, benshi nukurira bariko bagira abanyice, reka ndabavemo. Arakomera, acabaze icyo Imana ivuga, arakimenya, acaragenda. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubushobozi buduhaye guhari gukora biba bidushoboza ko ahantu ibintu by'Imana tutabirindira, byose ntibabirindira bene data. Ibi bitubwira ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko. Hari amahera bishe. Burya ifi wirobeye yatandukanye n'ifi bakurobeye. Nukuri. Kwama uri kuri western. Akarimi kaje kanje naka. Simvuze ngo Imana yoguha nta kibazo. Mugabo nimvi wa muri western imikashe naka ni wagico mwimvira, Imana yagice babwiye nuku. Oya birakwiye guhera. Hari abantu bahora baza gusaba ngaha mwishenge utazi niyo bava. Tuba tubahisuka genda hore byo byatsi bijya. Basibitse kuyaciye. Ikibazo uragifise, mwakuronka amahera nahagaragara naho bica bituma uregwa nabi. Genda harure hajya wakora amasaha 5 hambye 8 birongo genda ugura umuti w'umwana. Sohora isuka biriyashu nta raporo y'ababerewe ishengero ritanga. Mugabo ibikorwa biduza umwimbu mu miryango mwishengero no mu gihugu. Hakene kuba raporo y'ababizi yashu, pana raporo y'abakinyikarata n'ababerewe, iyo ntibaho. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amaze guhaguruka, Imana yamuhaye ikiganza cyiza. Yahuye n'umunyegiputa basize kubera yagwaye abikimuga agatega, wewe ntacyo uzotuviramo ni inabuto. Basize umunyegiputa w'umuinabuto komba, ati ntaje azotumarira. Aramushika ati mbe orinde gasha, ndumunyegiputa narekumwe n'ababateye baturi iwanyu Isikuragi, none wonyereka aho bari. Ati wowe kundahira gusa yuko jewe utaja kuntanga kwa data uce, kuko yo cangegena. Ati ntacyo ndahugira. Acaramutwara amushikana aho abantu baturi gisagara cyabo bari, asaba mu mafiesta imivinyo yose nuku mugahangiza ibyikizo nyene. Barahimbaza bararyoherwa inzigo ku yindi biraryoha, kuko bari bazi ngo baturiye Isikuragi kwa Dawidi. Aca bashikamwo ngo arabica, ngo yabarangije ku munsi ukurikira ku mugoroba. Dawidi arabica, aca baka ibyo bamutwaye, aragarwa n'abantu biwawe n'abagore be bose arabazana, aca asubira iwe Isikuragi. Erega hahiye udashonje nta kibazo. None yarafite ibyajya. Aca asanga ari abantu ba 200 bari baragarukiye ku mugezi ngo w'Ibesori kwera barushe,
arabareka ati mwebwe nta kibazo ntabyo mushoboye. Mugabo bashikiriye hacaba intambara ku bantu babandi amajana ane bamuherekeza. Ataba abantu hagiye n'ikintu bahako, nta n'ikintu bakwiye kuronka. Bibiliya ibita mu Kirundi ngo n'abagesera bahekeje Dawidi. 17 mwumvirize. Dawidi acashira ko arabica uhereye bugihwibira ugashitsa ku mugoroba wa bukeye. Ntiharokoka n'umwe atari abahungu b'imisore amajana angahe? 4 basimbiye ku ngamiya barahunga. 18 Dawidi yigarukanira ivyo abamareki bari banyaze byose, arokora n'abagore biwe bompi. 19 ntihagira icyo babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu canke b'abakobwa, ari ico mu nyagano canke mu vyari vyasahuwe, Dawidi abigarukana byose. 20 Dawidi anyaga intama n'inka zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu niwo munyago wande wa Dawidi. 21 maze abantu bose, maze Dawidi ashika kuri ba bantu amajana 200 bari barushe, bananirwa kumukurikira, bakabasiga ku mugezi Besori. Baza gusangana Dawidi n'abari kumwe nawe. Dawidi abashikiriye aragira ante? Arabaramutsa. Ibi nakabiyumvirize ba bantu bita bagesera. Maze abantu bose banyakibi babagesera mu bari bajanye na Dawidi baravuga bati ntitubaha ku vyari vyanyazwe, twigarukaniye kuko batajanye natwe, shita umuntu wese turamuha umugore wiwe n'abana babajane bakeye. 23 ariko Dawidi arababara ati bagenzi banje mwumvirize, bagenzi banje ntimwogenza mucyo ivyo Uhoraho yaduhaye n'ukuntu yatuzigamye akabagabura mu maboko yacu ico gitero cyari kiduteye. Wabonye umuntu yakoreye mu bushobozi bw'Imana araharira acikuye ikimazi. Babagabo bari bararize baza guhaguka babonye Dawidi agiye. Mugabo wowe ntibari baruzi ubushobozi bwa mpwemu, nico gituma bagarutse bagumanye inzigo. Umugore n'umwana gusa, ariko kino kiraya canje reka iyi ntama yanje. Dawidi ngo hari uwo kwemera iyo nama yanyu? Uwagiye mu ntambara n'uwasigaye ku bintu bararinganiza umutigiri, baragabanganya banganye. Abuzi ubushobozi, Imana ihabwa icyubahiro, bacika bikimazi ku bandi. Abuzi ubushobozi bwa mpemu barengeye ibihe, bategurirwa kuba bikimazi ku bandi. Aba bantu vy'ukuri murazi mu ntambara nyene ni kibanza cy'inkomezi. Bano bantu amajana 2 bibananiye kuja ku mugezi Besori, yarabayemeye baragumaho, kandi ahindukiye yaja baha imbabazi we wenyene. Acaratwara n'abandi basoda bamfaje kunesha urugamba, arabatwara aho naboni bemera kugabura n'abasanzwe. Inkomezi Uhoraho ziduha kumugisha ku bantu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nturaba muso dufise, nturangene ibintu bimeze, wikutegwa kuwikimazi. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze gushikaniye haye abantu bananiwe gusa, yaciye afata ahango n'abami bakikuje Isikuragi, arabwira ngo nimwakire kuvyo naronse. Wao ndi yari Isikuragi, mwona hajya ashitse Isikuragi aronkira abakunzi biwe n'abashinga ntahe b'Ubuyuda mu minyago, ati ngivyo ivyo mbagabiye bivuye mu minyago y'abansi. Yumvire wahora urira mu masaha atarenga 28, uravyumva uriko uratanga imifuko y'imiceri mi Tanzania, ugenda wikira mu bisagara bitandukanye, mu moso zihavuyemwe mu Tanzania. Urashaka kwibaza uwari kararira ejo ariko yumvira ingene ibintu afise yo birinkira ibindi bisagara bindi, kubera iki? Ubushobozi bwa mpemu yera. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo tuba bene data, suzuma ingene ko murabaho, raba ingene umerewe umutima wawe. Ibihe ntibigucikira uririmbo, fatana Imana yawe, senga Imana, rondera icyo Imana yakuvuzeko.
rondera amasezerano Imana yakuvuze ko amwe arazi turayasangiye muri Bibiliya. Hari n'icyo Imana yakubwiye ku bavugishwa, iciye mu ndoto zawe. Hari ibintu byinshi wiziko. Fata n'ivyo bikuviremwo kurengera umubabaro, biguhe kugira icyo ukoze. Imana igomba gukora ibidasanzwe biciye mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Abihebuye bavuga ati nukuri narasenze byaranse, narasenze umubabaro urandusha inkomezi. Tugiye gusenga dutaramure. Hagiye Satani agenda agashinga icumu ry'ubugabe mu buzima bw'umuntu, ukamenga idarapo rimwe rihungabana ry'igihugu cyanesheje kindi ni rya Satani mu rugo iwawe, ni rya Satani mu buzima wawe. Murangamutima yawe hari ikintu umenga n'umubabaro udahera udacika, ariko Imana igomba guhindura ibihe mu izina rya Yesu. Zaburi 55:3 batubwira gute? Ngo kuko icumu ry'ubugabe ritazokwama rishinze mu irembo ry'umugororotsi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turashaka kubyaguruka. Ni hehe wumva hakuremeye? Ni hehe wumva hakunanira? Ni hehe wumva umenga usa n'uwananiwe? Naye majambo urutira imbere Imana ukasubizana majambo meza. Haleluya. Ndaguhaye icyo cyose Mwami Imana. Ni wewe vyizigiro vyacu Mana. Uri hejuru ya byose, ukuranya imyanya n'ibihe. Niwe data wo mwijuru. Niwe ubona byose, uri ku ntebe y'inganje mwijuru, isi nayo muri ndava y'ibirenge vyawe. Turaguhezagiye Mana. Ndaguhezagiye Mana. Haleluya. Zizigira nkiriho kugeza azonshisha mu kirimba c'ijuru. Zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza azonshisha mu kirimba c'ijuru. Zizigira Yesu, zizokwama nkwizigira, zokwama nkwizigira, zikutazomemukira, zikutazomemukira. Ninamukangowe, ninamukangowe, zizigira Yesu gusa, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza azonshisha mu kirimba c'ijuru. Zizigira zimurikirwa n'umuco, murikirwa n'umuco wawe mu Imana. Iyajana sintema, haleluya. Iyajana sintema, Yesu gusa, nizigiye Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza azonshisha mu kirimba c'ijuru. Zizigira Yesu, iyo merewe neza, iyo merewe ubugingo naririmba, ubugingo cyangwa wenda senga, iyo wenda senga, bizigiye Yesu gusa, bizigiye
mukebukenzama bizigira umwami wanje, bizigira Yesu mu bizombako byose, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho ugeza azocisha ku kirimba c'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira tugiye gusenga Imana. Uwumva afise umubabaro umurenga araduza ikiganza ciwe dusenge. Tugiye gufata nk'ishengero nk'umutima umwe dusengera abaremerewe bari muri twebwe. Ndagana barongora ko dusenga ko turaguhera ku baremerewe bavuga bati numva birandenga, numva bimaze igihe kirekire, ngomba gusenga hamwe n'ishengero. Duza ibiganza vyawe. Mana nguhaye icyubahiro, Mana y'ubuntu bwinshi, Mana ikomeye. We waje muri Kristo uduhana mpwemu wawe. Turasengeye bene data bari muri twebwe badugije ibiganza vyawe Mwami. Turabasenga umubabaro uri muri bo urengegwe n'ubushobozi bwa mpwemu mw'izina rya Yesu Kristo. Turabasabiye gutabagwa, turabasabiye inyishu, turabasabiye intervention divine mw'izina rya Yesu Kristo. Turakwinga Mana yo mw'ijuru, wowe vyagiye ku ntebe y'ubuntu bwinshi, Mana ikiza ingwara, Mana utuma ijambo ryawe rikize bene data mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Reka ugaburire ubwoko bwawe, reka wambike ubwoko bwawe, reka wishyure ubwoko bwawe, reka urenganure ubwoko bwawe, reka wirure ubwoko bwawe mw'izina rya Yesu. Reka wishyure, reka wishyure mw'izina rya Yesu, reka wishyure, reka wishyure. Ukuboko kwawe kw'inkomezi Mwami Imana kubahishurirwe, ukuboko kwawe kw'inkomezi kubabeko, ubuntu bwawe Mwami Imana bubabeko, ubuntu bwawe Mwami Imana bubabeko. Abaruhijwe n'uruvugo ubirure, abaruhijwe n'amadeni ubishurire, abaruhijwe n'ubushomeri mw'izina rya Yesu, n'inzara Mana ubagaburire mw'izina rya Yesu. Ndagushimiye cyane Mana Yesu, ndagushimiye cyane Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Rero kiza ubwoko bwawe Mana. Haleluya. Abumva hari ibyo bariko bariyumvira bagomba gukora, ariko bumva ubwoba bariko barabatera, bafise ubwoba bwinshi, bakora imbere ati tugomba kubiheba, twanka guhomba, twakunanirwa, twakuvugwa nabi. Ndagwa dusenge muntu tubizi ikintu ugomba gutangura, wamaze gushira ahantu wandika ugomba guteka muno mwaka. Tugiye gusenga Imana iguha ubwenge, iguhagurutse, iguhe kugira ubwenge, ubushobozi bwa mpwemu, ubushobozi gutera intambwe. Mana kwese umuntu wese asije agiye gukora, yako yumvira byinshi, afise ubwoba, gutinya kuvugwa, gutinya kunanirwa, gutinya guhomba mw'izina rya Yesu. Reka Mwami Imana umwambike inkomezi, umwagurutse mu nkomezi nshasha Mana. Reka umuhezagire Mana, reka umuhezagire Mwami Imana mw'izina rya Yesu gito, mw'izina rya Yesu gito. Yesu, Yesu. Tangura kwatira amajambo mazima kuri wewe, tangura kwatira amajambo mazima kuri wewe, tangura kwatira amasezerano yo ku buzima bwawe, tangura kwatira cyaki Imana kuvuga ko mw'ijambo ryayo, kimwe Imana yaguha kuvugishwa, kwivugishwa ko cyaki Imana yakugiciye kuraba canke bariya. Tangura kuciyaturako, tegeka ibihe bibi kukubisa, tegeka ivyumviro bibi kukuvamwo mw'izina rya Yesu. Naguhaye icyo cyose Mana. Yesu urahambaye, Yesu uri muzima, Yesu uri kwizerwa,
mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Wezagira ishengero ryawe Mwami, wezagira ubwoko bwawe Mwami, wezagira ishengero ryawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Urakoze Mwami. Reka turangize dusengera abagwayi, abaruhijwe n'indwara baraduza ibiganza byabo, abaruhijwe n'indwara baraduza ibiganza byabo. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, utagwaye urasenga. Turakankamira indwara ngo kuri wa mugoroba ngo bamuzane bari mu indwara ngo arabakiza, kugira ngo Yesu aje avuze bibukuri ngo yikoreye indwara zacu. Mana turasengera ubwoko bwawe bugwaye buri muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo turasenga, twirukanye indwara. Dusenga abari hano nazo kwikira kuri internet, mu izina rya Yesu ngo ubushobozi bwawe bukize indwara bubamanukire ko Mwami. Turategetse indwara za karande, turategetse indwara za karande mu izina rya Yesu Kristo ngo zose zihunge, zive mu mibiri y'abera, bamiri wabera, rekura abera mu izina rya Yesu. Ndagutegetse, 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 rekura mu izina rya Yesu. Rekura ubwoko bw'abera, abona abera, abona ingoro ya mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Rekura, rekura, rekura abera b'Imana, rekura abera b'Imana, rekura abera b'Imana. Hunga, 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 rekura ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Mana ndaguhaye icyo cyose Mana. Haleluya. Ndaguhezagiye Mana, uri Imana y'ukuri. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, turagushima ukuri kwawe, turagushimiye ijambo ryawe, turagushimira intervention yawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushima umugambi wo ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wibuke icuri, wibuke icyo Imana yakugize, wibuke icyo Imana yagusezeraniye. Ntugendeshwe n'ibihe, gendeshwa n'iyo ugiye. Gendeshwa n'ingene Imana imeze, gendeshwa na kamere kayo, gendeshwa na mwema ari muri wewe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Yesu abahezagire, twarangije.